Tubahaye mwiriwe nshuti bakunze b'ikiganiro umuntu muzima, tunejejwe nuko aka kanya twongeye kukaronka kugira ngo dufashanye nkuko tumaze kubimenyera, twungurane ibidufasha. Rero tukaba tugiriwe amahirwe yo kubona aka kanya kuri uno munsi nkuko musanzwe mubimenyereye, ukaba ari umunsi w'ikiganiro umuntu muzima, ariko ku kagingo katwereka iby'amagara meza. Rero kuri uno mugoroba muri kumwe nanje Nduwimana Jean Bosco, nijewe tugiye kubana mu mwanya w'iminota nka 30 nkuko musanzwe mubimenyereye, tukaba tugiye kurabira hamwe ibijanye n'amagara. Rero tunashima ko ibiganiro tubashikiriza n'inyigisho zirimo bimaze kubafasha ibitari bike, mumaze kutubwira ko hari ico byabunguye, bimaze kubagira neza haba mu buryo bw'umubiri eka n'amajambo y'Imana ducisha ko nayo amaze kubafasha mu buryo bw'impwemu. Rero turabihimbariwe, turanezerewe, niyo mpamvu tudahengeshanya gusaba Imana kugira ngo ibakomeze, ibungure, ibahe kugubwa neza mu mpwemu no mu mubiri, kandi bahe no kuyimenya no kwisobanukirwa no gusobanukirwa urukundo rwayo. Rero kuri no mugoroba nkuko maze kubivuga, ni umwanya w'ibijanye n'amagara meza. Uno munsi turarabira hamwe urugingo rumwe ruri mu mubiri wacu n'ubugwayi bumwe bumwe bushobora kurufata, turabe n'ivy'Imana yaremye bishobora kurugoboka canke bishobora kururinda kugwara. Rero tugiye kurabira hamwe ibihimba bijejwe guhema canke ibihimba byo guhemuka, ni Kirundi n'amajambo amwe y'ikirundi, haba guhema canke guhemuka, uretse ko rimwe ari rigobotowe mu rindi, ariko yose n'amajambo y'ikirundi. Turarabira hamwe rero ivyo bihimba, ingingo zigize ivyo bihimba, turabe uko zimeze, turabe nuko bikora, turabe n'ubugwayi bumwe bumwe bushobora gufata ivyo bihimba, maze hambavu y'ubugwayi turabe no kugena umuntu ashobora kwirinda ubugwayi bumwe bumwe bufata ivyo bihimba. Rero ibihimba bijejwe guhema ku mubiri w'umuntu ni bimwe mu bigize uruhererekane rw'ibikorwa bikorwa n'umubiri wacu, nkuko abakurikirana ivyo mubiri wacu babikurikirana, abazi ivyo bita physionomie y'umubiri, bakamenya anatomy y'umubiri, bakamenya na physiology. Uravye physionomie kemenye n'umuntu ameze, ukamuraba inyuma, ukaraba ibimugize inyuma, ari bigaragara. Uravye ariko hariho n'ibitagaragara, bisaba ico bita kuvyiga uciye muco bita anatomy, umuntu akaba mumenya neza, ukamumenya imbere, ukamumenya n'inyuma. Ariko kugira ngo ivyo bigaragara inyuma n'ivyo bitagaragara inyuma umuntu byose abimenye, amenye n'ingene bikora, bica bisaba ko umuntu yiga n'ivyo bita physiology. Ntabwo tuvuga ivyo cyane, ahubwo turavuga bimwe bimwe kugira ngo umuntu abimenye. Ibihimba rero bijejwe guhemuka, ico bita appareil respiratoire mu gifaransa canke système respiratoire mu gifaransa, ni kimwe mu ruhererekane rw'ibikorwa umubiri wacu ukora, naco gisabwa ko gikorwa citabwaho, na kuko kidakoze umubiri wacu ushobora guca uhura n'ibibazo bitandukanye. Umubiri rero ugizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye, kandi turemwe mu buryo bw'igitangaza nkuko Dawidi yavyanditse muri Zaburi 139, kandi mu buryo ngo buteye n'ubwoba ukaba nkako. Izi ngingo rero zijejwe guhema ntabwo ari zike, nubwo tushobora kuba tubona zikeya. Umuntu ashobora kuba yibaza ko bikorwa n'izuru gusa, bigakorwa canke n'ababikorera mu kanwa rimwe na rimwe, nubwo igihimba cabigenewe ari izuru. Umuntu ashobora kuba yibaza ko bigarukira ku zuru gusa. Oya, ntabwo bigarukira ku zuru, ahubwo birinjira bikagera ndani no mu mubiri. Ivyo bihimba rero bigize inzira yo guhema biratandukanye. Hari izuru, ari naryo ryinjiramo mu muyaga muri rusangi kuri benshi, nubwo bishika rimwe na rimwe n'umunwa abantu bakawukoresha bivanye n'ibibazo runaka. Izuru rero rihereza akagingo ko mu muhogo bita larynx, ako niko gaca nako gahereza utundi tugingo two mu mahaha, ariko utarashika mu mahaha cyane tw'imiheha, twita amabronche, ni imiheha ijana umuyaga mu mahaha. Utwo natwo turahereza utundi tugingo duto duto tukomoka ko ariko twinjira mu mahaha, utwo bita amabronchiole. Utwo nitwo tuca twinjira mu mahaha. Amahaha rero nabiri niyo yakira umuyaga. Ayo mahaha arimwo utwo bita alveole, nudusaho tujejwe kwakira iyo miyaga
umuyaga yindi wa muyaga mwiza duhema bita oxygene, maze uwo muyaga winjiye muri ayo mahaha uca uvangwa n'amaraso, amaraso aba yavuye mu mutima kugira ngo atunganywe mu mahaha, umaze kuvangwa n'ayo maraso uwo muyaga ujana n'amaraso ukaja mu mubiri wacu, maze umuntu akabona guhema umuyaga mwiza, akabona kugira ico bita respiration nziza. Ivyo bita guhema rero babigizwe n'ibice bibiri, kwinjiza no gusohora. Umuntu yinjiza umuyaga mwiza ico bita oxygene, agasohora umuyaga mubi ari nico bita dioxyde de carbone canke gaz carbonique, mu gifaransa niko bavyita, ariko mu kirundi tuvuga ngo umuyaga mubi kuko uba ari umuyaga umubiri wacu utishimiye, kuko uba ari umuyaga uzananye n'amaraso avuye gukora mu mubiri, ayo maraso akaja mu mutima, umutima ukayatunganya maze ukayarungika mu mahaha, amahaha akayavanga na wa muyaga bita oxygene mwiza. Urumva rero uvuye mu mubiri urasohoka ugasohorwa na ryazuru nyine canke no mu kanwa, ugaca muri ya miheha nyine bita ama bronche, wazananye twa tu bronchiole nyine ugasohokera hanze. Nuko ugorunganwe ruhererekane rugenda, ugo gungano rw'ingingo niko rumeze bita appareil respiratoire. Uwo muyaga rero ruwakiriye rukawutunganya neza, rurawurungika mu mubiri. Kuba bikurikirana muzuru nta kindi kintu gicayo uretse uwo muyaga, ikindi cyose coca muzuru kiratangirirwa, kuko hari utwoya tumera muzuru dutangira ikindi kintu cyose atari uwo muyaga mwiza, kugira ngo ico kintu cinjiye muzuru ntikize gushika mu mahaha, kuko gishitse mu mahaha kizotera ikibazo, gitera ingorane. Imana rero yaremeye umuntu ishizemo ubwenge bwinshi ku buryo izuru nta kindi kintu kiricamwe, naho ryocamwe amazi, ayo mazi ahuvye akamanuka agashika mu mahaha, umuntu yoca vyumva, yoca agira ikibazo. Izuru rero ryagenewe umuyaga gusa mwiza, rigomba kwinjiza mu mubiri, n'umuyaga mubi rigomba gusohora. Mu kanwa birashika umuntu agacisha y'umuyaga, kuko mu kanwa hariho imyenge yinjira mu mahaha, yinjira mu mabronche agaca yinjira mu mahaha, ariko byukuri akanwa ntabwo kagenewe guhema, ntabwo kagenewe kwinjiza no gusohora umuyaga canke impwemu, ahubwo kagenewe gucishwamwo mwindya n'amazi, gucishwamwo ibinyobwa n'ibiribwa. Kuko iyo bihuvye kakandi umuntu ariye kagahuba kagaca muri wa mwenge w'umuyaga, niho umuntu aca kogwa agaca korora, kandi umuntu agira amahoro ari uko kagarutse. Kakantu ari nk'agatete k'umuceri kakorokeye kagaca mu nzira itari iyo, kuko ari igihe bishika umuntu agaca kogwa ubwo nyene. Bijya vyerekana ko mu kanwa ntabwo hagenewe guhema. Niyo bishitse umuntu yarwaye grippe canke ibicurane akahitabaza akahakoresha mu guhema, aba ari amabura kindi, ariko mu kanwa by'ukuri hagenewe guca amazi n'indya gusa, kuko harimwo ico niho mu kanwa hafatanye n'ico bitwa esophage gisanzwe ari umuhogo, hafatanye n'igihogo kimanukana indya mu nda. Ariko by'ukuri utwenge tumanukana impwemu mu mahaha dufatanye n'izuru. Niyo mpamvu rero umuntu ahema neza agomba guhema binyuriye mu zuru. Ivyo bihimba rero birakeneye kubungabungwa mbere yuko tuvuga ubugwayi bumwe bushobora kubangamira izo nzira tumaze kuvuga, haba mu zuru kamanuka kaja mu miheha y'impwemu yo bita mabronche, ukaja no mu mahaha. Mbere yuko tuvuga ubugwayi bushobora kuhabangamira, reka tunavuge ko ivyo bihimba bigomba kubungabungwa. Ivyo bihimba rero birakeneye kubungabungwa neza, umuntu akamenya uburyo bwiza bwo kubibungabunga, akamenya uburyo bwiza bwo guhema, akamenya n'ibintu bibi bishobora kubibangamira. Ivyo bihimba byo guhema bisanzwe bubungabungwa na cane mu guhabwa akayaga keza, kuko niko gakenewe cane, bitewe nuko katabonetse umubiri wacu ushobora kubangamirwa. Ivyo bihimba birakeneye akayaga keza. Ako nako ni kayaga duhema bita oxygene kamwe dufata mu gitondo. Ndakeka ko badukurikiranye mu biganiro byashize twarigeze kubibwira abantu ko ari byiza ko abantu bafata akayaga ko mu gitondo hakiri kare, ikirere kitaranduzwa n'amamodokari, kitaranduzwa n'amahinguriro yatanguye gusohora ivyuka, ahubwo umuntu akazinduka mu gitondo, bivanye n'ahari nko mu bisagara bitandukanye biba birimo amahinguriro akomakomeye n'amamodokari acamwo, canke amatrain canke ibindi bintu birekura umwotsi. Biba ari byiza ko abantu bafata akayaga ko mu gitondo kabari karimwo oxygene nziza.
igera mu mahaha, amahaha kakira oxygene nziza, imiheha ifatanye n'amahaha ya indi bita amabronche nayo nyene igacamwo mu muyaga mwiza, mbere no muzuru hagacamwo umuyaga mwiza. Kuko iyo haciyemo umuyaga atari mwiza guhera muzuru umuntu acavyumva ko yahemutse umuyaga mubi. Hari gihe amazuru aca kurya, agaca haba ico bita kureagisha, agaca ico bita reaction allergique. Umuntu ubwo nyene bigaca bigaragara ko muzuru haciye umuyaga mubi. Hagishe arabaca bagira inflammation, umuntu agaca agira ico bita rhinite. Canke abandi bakagira ibindi bibazo bitandukanye. Harabaca bamenuka umutwe bitewe nuko uwo muyaga winjiye mu mubiri ushitse mu marasa agaca ajana umuyaga utameze neza n'ibindi bitandukanye. Rero biba ari byiza ko umuntu afata ku kayaga mu gitondo agahema akayaga keza mu gitondo. Niyo masaha meza hagati ya saa 10:45 na saa 11:30. Muri iyo intervalle y'isaha hagati ya saa 10:45 na saa 11:30 umuntu akaba yafasha ku kayaga, na cyane cyane ko bari mu bisagara. Abari ruguru barashobora kugafata gushika saa 12 izuba ritaramena, izuba ryamara kumena ugaheza ugafata akazuba nako hambavu y'akayaga. Rero ako kayaga karakenewe cyane mu gatondo kugira ngo tubungabunge iyo nzira y'umuyaga, iyo nzira yo guhemuka, iyo appareil respiratoire nayo ibungabungwe ifashe ako kayaga. Rero nubwo ako kayaga gakenerwa, hari n'izindi ndwara ariko zifata ibyo bihimba. Duhereye nko muzuru habangamirwa cyane n'ibyo bita rhime cyangwa ibyo twita ibicurane mu Kirundi. Hakabangamirwa kandi n'icyo bita rhinite, ari naco bita inflammation de la muqueuse nasale. Hari gihe muzuru hazayo ibintu by'umururumbo, uwo mururumbo umaze kuzayo hagaca haza ico bita écoulement. Iyo écoulement ni gihe umuntu agumagira akantu kameze nk'agaseru kicuka kakira amazi, nivyo bita rhinite. Umuntu akumva muzuru hameze nk'ahasasatwa harurumba, mbere abantu bakagoma izuru bari nyingisha, bari korako, bari cyagaza, umuntu abafise ico bita rhinite. Ibyo hari gihe biba byakomotse ku gakungugu, hari gihe biba byakomotse ku kindi kintu canke umuntu yariye, canke ku mavuta umuntu yisize, hari gihe biba byakomotse ku kintu camoteye umuntu nka parfum abantu bisiga, umuntu ugasanga arabangamiwe. Iyo rhinite rero kenshi irangwa no kugira ico bita écoulement. Igihe hatemba utuntu tumeze nk'utuzi tuva mu zuru, umuntu akababara. Hari gihe kandi bikurikirwa n'ico bita kwasamura, éterniwe mu Gifaransa, kwasamura. Umuntu akagoma yasamura cyane atari allergie ikomoze ku bintu bimumoteye, ariko ahubwo ari ako kantu arico kintu bita rhinite umuntu aba yagize cafashe muco bita muqueuse nasale. Muzuru rero y'umuntu kubera ko hama hariyo ukuntu habomvye ndani muzuru, hategezwa kuguma habomvye, hakaba ico bita mucus. Iyo mucus nayo imaze kubangamirwa ishobora kuvyara ico bita mycosite. Iyo mycosite nayo nivyo ari byo bita rhime, nivyara ibicurane bya bindi bimeze ico twita umuntu akagira ibyo biti biseru mu Kirundi, ugasanga haje ikintu umuntu bisaba ko apfuna kugira ngo gisohoke, ariko ico kintu kikaba kimeze nk'ikintu c'urunyigimbe kitapfa gusohoka kitakira amazi. Ibyo rero bavyita rhime, ibyo twita ibicurane mu mvugo y'Ikirundi, ariko birangwa no kugira igiseru kigumye gisaba ko umuntu gisohoka arinze gupfuna. Ibyo ni navyo kenshi bikunda gutera abantu guhemera mu kanwa. Iyo umuntu afise rhime hari gahemera mu kanwa, ubwo nabwo nubundi bugwayi bushobora gufata muri bya bihimba byo guhema. Ibyo byo birabandanya, ugasanga hari n'igihe byageze muri bya bindi bita bronche, kubera ko mucus iramanuka ikagera mu mabronche. Iyo habaye ico bita mycosite, ni bya bindi bita mucus byamaze kononekara, habayemwo ico bita infection. Iyo bita infection yo mu mabronche, iyo bita infection bronchique canke mu Kirundi twovyita ko ari nk'ubwandu bwabaye muri ya miheha ijana umuyaga mu mahaha. Uko kwandura ko muri iyo miheha bitera ico bita infection bronchique canke infection de bronche, ari navyo biba byatumye ya yindi bita mucus kwa rubobigo mu bya bintu bimeze nk'urubobigo muri iyo nzira yo guhema
yandura hagaca ico bita mycosite. Hari gihe rero bisaba ko umuntu agisohora biciye mu kanwa, ari naho haba kwikokomora, ico bita expectoration. Umuntu akamera nk'uwikokomoye kugira ngo ace expectoye canke agisohore. Iyo expectoration ni gihe umuntu ameze nk'uwikokomora akagisohora, canke agapfuna bigaca mu zuru mu kwimyira, naho nyene birashobora gusohoka. Ariko kenshi ari gihe usanga mu zuru hazivye, bigasaba umuntu ko yikokomora cyane kugira ngo isohoke. Ivyo navyo biba byakomotse kuvyo bita rime, ari navyo bita ibicurane mu Kirundi, kubera ko ya mikwisi yahindutse kaba infection, hakaba ico bita mycosite. Ico ni cambere gishobora gufata aho hantu. Ikindi gishobora gufata muri iyo nzira nico bita inkorora, cyo bita latu. Ariko by'ukuri inkorora ntabwo ari ubugwayi nyezina, ahubwo n'igihe hinjiyemwe akantu umuntu agaca korora. Swati hinjiyemwo bya bindi byanduza ya mikisi, hari igihe umuntu acagwara n'inkorora, ugasha usanga bikurikiwe no gukorora. Umuntu agakorora cyane ku buryo ari ngombwa ko ako kantu kaba kabangamiye inzira yo guhema, na cyane muri ya miheha bita bronche gasohoka. Nimba ari gikorogwa kivemwo, nimba ari akantu kaguyemwo kavemwo, umuntu agakorora mpaka bisohotse. Iyo nayo ni inkorora. Iyo nkorora nayo nyene yashobora kubangamira umuntu, ugasanga bisaba ko umuntu agira ico bita defense, no kuvuga agakorora swati kugira gasohoke, canke akagira iyindi systeme de défense, mécanique de défense kugira ngo bikunde. Ariko kenshi nugushiramwe inguvu gakorora, hakaba naho nyine ico bita expectoration. Iyo expectoration niyo ituma kavamwo uko ku expectora canke gukorora canke kwikokomora kugira ngo ako kantu kabe expectore canke gasohoke kavemwo, kaba kabangamiye iyo nzira yo guhema. Iyo ni ubwo n'ubundi bugwayi bushobora gufata muri iyo nzira. Ikindi gishobora kuhafata kenshi nico bita bronchite. Iyo nayo n'ubugwayi buba bwafashe iyo miheha, ugasanga iyo miheha yameze nk'iyivyimba, canke yameze nk'iyi kakama, kandi bivuga uko. Ariko kandi ugasanga kandi harimo kubabara cyane, umuntu akababara akaribwa, bitewe n'iki nuko iyo nzira iba yagwaye. Hari gihe biba byarakomotse rero ku bintu umuntu yashize mu mubiri, nk'uwanyoye itabi. Umuntu yanywa itabi ashobora kuzogwara amabronche, akaca gwara iyo bita bronchite. Ivyo rero biba byarakomotse ku bintu bitandukanye umuntu yakoresheje, ariko bibi cyane ariko byaciye muri iyo nzira yo guhema, nk'abanyoye itabi cyangwa umuntu yanyoye urumogi cyangwa ibindi bintu byose abantu bacisha mu nzira zo guhemuka canke zo guhema bishobora kuhanduza. Iyo nayo nyene bronchite hacaba ico bita inflammation de la muqueuse intérieure des bronches. Iyo inflammation de la muqueuse intérieure des bronches canke uko kuntumva iyo indani umenga urasasatwa, hari gihe bikurikirwa no kumva umuntu mu gikriza umenga arababara, ukamenga yomera nk'uwikubita, yo kwiyagaza bidakunda, akumva umenga harimo ibintu bimushikagura bimurya. Ni ukuvuga ko izo bronche nazo nyene ziba zabangamiwe. Ikindi gukunze kubangama cyane muri iyo nzira n'ubugwayi nabwo nyene bufata iyo nzira, ariko bwogo hari gihe bwinjira bukagera no mu mahaha, na cyane hari gihe usanga bubangamiye amahaha cyane. N'ubugwayi twita asime mu Gifaransa canke asima mu Kirundi nko dukunda kubivuga. Ubwo nabwo nyene ni gihe umuntu agira ikibazo cyo guhema bikanka, kagira ico bita difficulté respiratoire, ari naco mu Gifaransa bita ngo ni dyspnée, mu mvugo y'ikiganga bavyita ngo ni dyspnée. Ivyo navyo nyene rero n'ubugwayi bufata iyo nzira yo guhema, bukarangwa cyane no kugira kwanka guhema, umuntu bikanka kwa hema, ugasanga umuntu agira ico bita sifflement yahema, akagira ibintu byo guhirira, umuntu yahema kagahirira. Ivyo nibimenyetso biranga ko iyo nzira yo guhema irimo ibibazo. Ivyo navyo nyene hari gihe abari ama bronche yameze nk'aya koberana, canke amahaha adafise inguvu,
kugira ngo arungike neza impwemu, ariko kenshi abarama bronche yagize ikibazo. Rero izo nizo ngwara zikunda kubangamira cyane izo nzira zo guhema: inkorora, latu, rhime canke rhinite na cyane muzuru, asthme na bronchite. Ariko kandi hari nico bita grippe, ariko grippe yoyo itandukanye n'ibyo abantu tukunda kuvuga. Kenshi umuntu agwaye, hari igihe umuntu agwaye ibicurane bisanzwe byo bita rhime agacuvuga ngo ni grippe, ariko grippe ikurikirwa no gushuha, umuntu akagira umururumbo, rimwe na rimwe igafatana n'inkorora. Nivyo hari n'abameneka umutwe bakagira ivyo bita migraine, kameneka igipande kimwe c'umutwe. Ariko kenshi iyo agize na grippe iba ari irangwa no kuhabamwe n'umururumbo cyane, kugira ubushuhe, umuntu akagira na fièvre. Ivyo biba byakomotse kuri virus, kuko grippe ntabwo ari ikintu kiva kwaduka. Grippe haba ari ngo ni maladie virale, ni maladie ya iterwa na virus canke virisi, kandi iranandukira. Grippe irashobora kwandukira, shobora gufata umuntu umwe ugasanga umuryango wose wafashwe na grippe. Yo ari ingwara yafashe umuntu mu nyuma ikandukira abantu, iba ari grippe. Ariko ibicurane nyezina ibyo bita rhime ntabwo vyandukira, vyo ntabwo bishobora kwandukira, aho bicandukira ni grippe. Rero ubwo bugwayi bufata ibyo bihimba, yaba inkorora, yaba asthme, yaba bronchite, yaba rhinite, bigenda bisangira umuti ushobora kubivura, bigenda bisangira iby'Imana yaremye, kubera ari inzira zimwe, bikenera n'ibintu kenshi bimwe bishobora gufasha umuntu kugira ngo yivure neza. Turavuga rero ibintu bitandukanye bishobora gufasha umuntu kugira ngo umuntu yivure. Ibyo bintu bitandukanye umuntu bishobora kumufasha bikomoka ku bimera, ariko tuvuge kandi n'ibyo umuntu ababujijwe iyo afise ubwo bugwayi. Mbere yuko rero tuvuga muri rusangi ibibafasha, reka tubanze tugira abantu ibibujijwe gukoreshwa igihe umuntu afise ubwo bugwayi butandukanye. Nkuko abantu baba bafise inkorora, latu, si byiza gukoresha umunyu mwinshi. Umunyu mwinshi rero tuba tubuze hano ntabwo ari umunyu watetswe mu ndya, ahubwo ni wa munyu hambavu watetswe mu ndya umuntu ashobora kongereramo ku isahani, na cyane umunyu udatetse, bitewe nuko ugira sodium. Sodium rero ishobora gutuma amazi aba menshi mu ngingo, kuko iyo sodium ibaye nyinshi ituma umubiri wacu ubika amazi, ico bita kurotena amazi mu mubiri w'umuntu, ico bita retention de liquide. Iyo retention de liquide baye ituma umubiri wacu ubangamirwa, ugasanga rero no muri za ngingo zose z'umubiri, haba mu mahaha, haba mu mabronche hashitseyo habangamiwe. Gutyo ugasanga umuntu aragize ikibazo bikomotse gusa kuri uwo munyu ariye udatetse nako. Ikindi nizo bita produit laitier. Iyo umuntu afite ikibazo cy'inkorora, si byiza gukoresha amata, si byiza gukoresha amafromaje, si byiza gukoresha ibindi bintu byose bikomoka ku mata. N'amata ni byiza kuyihagarika, kuko bitewe nuko arimwo ibinure byinshi, ashobora gutuma mikozite yiyongera, bigaca bituma infection ziba nyinshi, haba mu mabronche canke muzuru naho nyene ugaca usanga rhime igiserukiye cyiyongera cyane kubera ko umuntu yanyoye amata menshi. Aho ni kubafise inkorora. Abafise amabronchite nabo nyene umunyu barawubuzwa, ariko bobo turongera ko ibinure bikomoka ku bikoko, bikomoka ku nyama zitandukanye, ku mafi n'ibindi bisanzwe bishobora kubamwe ibinure byinshi, na cyane ibinure byo ku bikoko. Kubera iki? Ivyo binure byo ku bikoko bituma systeme yacu kwikingira igabanuka, bitewe nuko ama vitamine agwanya umubiri, agwanira umubiri nako murantunga ama vitamine ejo bita vitamine de défense zijejwe ico bita systeme immunitaire y'umubiri canke systeme immunologique y'umubiri igabanuka. Izo vitamine naho ni vitamine A na vitamine E na vitamine C. Rero umuntu nawe agwaye bronchite nawe nyene arabuzwa gukoresha umunyu mubisi, arabuzwa kunywa wewe n'ibinyobwa izo bita boisson alcoolisée, arabuzwa kandi no gufungura inyama canke ibindi binure. Ubufise asime nawe nyene nuko nyene arabuzwa wewe umunyu, arabuzwa inzoga, arabuzwa kandi nivyo bita additif byongerwa mu ndya abantu basanzwe barya, canke byongerwa mu binyobwa abantu basanzwe banywa, nk'abakora amajus ugasanga bashyizemwe amakolora, na cyane nk'ivyo bita nitrate sodique. Amanitrate sodique n'utuntu kudu additif abantu bashira mu bintu kugira ngo bigire ibara ryiza, canke bigire akamoto keza, canke bigire akanovera keza, ibyo bita saveur. Rero ivyo byose birabujijwe, abo umunyu, ibinure bikomoka ku mata, inzoga, umuvinyu wambiwe,
umunyu udatetse, ibyo byose umuntu akwiye kubihagarika iyo afise ubugwayi bumwe muri ubwo. Rero bishobora kubafasha nibiki? Icyambere ni vyamwa ejo bita les agrumes. Ibyo vyamwa ni micungwa, ni ndimu, ni mandarine kuko bigira ibyo bita vitamine C nziza cyane. Ikindi ni ibintu bikomoka mu binyamiteza nko ku masoya kubera ko bigira vitamine E. Ibindi ni ibintu birimo vitamine E navyo nyene ariko vy'amavuta nk'amavuta y'ibihoke, amavuta ya elayo kubashobora kuyaronka. Gufata akayiko kamwe k'amavuta ya elayo ukakanwa mu mazi yo mu gatondo, ukakanywa mu mazi y'akazuyazi canke mu mazi asusurutse, aho birashobora gufasha bya bihimba bijejwe guhemuka. Ariko ikindi tutogenda tutababwiye ni gitunguru icari cyo cyose, onyo rouge, onyo blanc, bya bitunguru bito bito bishaka kumera nk'amagoma ariko atari amagoma cyane, so bita les petits oignons. Ibyo byose birafasha cyane kugikata, ukagikatira ku isahani ugashira kwa kadimu, gakanyira kwa kadimu, kongera ko kakayiko kubuki. Iyo salade ukayikoresha gatatu mu ndwi, uyikoresha rimwe ku munsi ariko injuro 3 mu ndwi, kabikora mu kiringo c'ukwezi. Ubugwayi bwabo bwa asthme, bwabo bwa bronchite, bwaba bw'inkorora, iyo wirinze neza ukirinda bya bindi twavuze, ukahagarika bya bindi twavuze, umubiri uba udakeneye, ubwo bugwayi burashobora gukira. Ibyo bica byongerwa ko ibyo bita boisson tonifiante, aho ni nko kunywa icyayi gikozwe muri tisane nka tisane ya romarin canke tisane ya romarin na time wazivanganije. Izo ni tisane nziza iyo ushizemo ubuki zishobora gukomeza ivyo bihimba bijejwe guhema. Rero muri rusangi ivyamwa bikenewe na magrim, imicungwa, indimu, za mandarine, n'abashobora kuronka ivyo bita kiwi. Ibindi bikenewe ni ibinyobwa bikozwe mu ma legumineuses nk'isoya, amata y'isoya, n'ubuyi bw'isoya kuko bugira vitamine E nziza, hamwe n'amavuta akozwe mu bikomoka ku bimera, iyo bita huile végétale nk'ay'ibihoke canke ayaherayo. Kuyakoresha ku masalade canke kuyanwa mu mazi y'akazuyazi naho nyene birafasha. Rero ugashirako niyo salade y'igitunguru na onyo rouge n'indimu n'ubuki. Ushobora kuyongeramo kandi hadi, akantu bita radi twama twababwiye ko gafasha cyane no kubafise probleme z'igitigu, ariko no muri kubafise probleme z'ibihimba byo guhemuka, bafise ikibazo cyo guhema nako karafasha. Rero muri rusangi ni ibyo bishobora gufasha. Ikindi no kongereza gukoresha ibibisi cyane, byaba ivyamwa by'ubwoko bwose, yaba amasalade akozwe mu mboga zitandukanye. Ibyo byose biragenda bigafasha cyane ibyo bihimba bijejwe guhemuka. Rero muri rusangi ni ibyo ibi tubabwira kuko Bibiliya yavuze ko ari byiza ko umuntu amenya ko kurya no kunywa ari byiza, umuntu ko abikwiye kubikora ashimisha Imana. Byukuri ingwara nyinshi tugwaye, haba izifata ibihimba byo guhema n'ibindi bihimba bitandukanye by'umubiri, nyinshi zikomoka kuba byaciye mu kanwa canke aho nyine mu zuru. Umuntu ari itabi yanyoye canke inzoga yanyoye canke iryariye bishobora kumutera kugwara. Yohana ugwetero gira 3 igice ni kimwe n'umurongo wa 2 yandikiwe bitagayo ngo ndakwandikira kugira ngo musabira kandi ngo ndagusengera kugira ngo ugire uroranigwe, ariko mu Gifaransa bavuze ngo ugira amagara meza. Tubivuriza kugira amagara meza, niyo mpamvu tubigisha ibyo bafasha mufise ubugwayi butandukanye. Mureke rero Imana ibafashe ibashoboze kwirinda, hambavu yo kwirinda abafise ubwo bugwayi byo tumaze kubabwira mu bikoreshe, twizera ko bizobafasha kandi namwe nibyabafasha muze murabirangire n'abandi. Mureke twese rero Imana idufashirize hamwe mu izina rya Yesu. Shama